Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu ni yanyu Muhuza TV. Bino mwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzahugaruka hanini ku yari kwaravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ahanini ku vyabire mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, ubwo abashinga amateka bari bakoranye n'ibintu bitari vyoroshye na gato. Urongoye n'amashinga amateka n'iteka Daniel Jarasi Ndabirabe ndetse n'umushikiranganji ajejwe ivy'ikigega ca leta, vyose turaza kubigaruka ko ngo bamwe bati ngo babonye impamvu wa president wo muri Afrika batipfuza kuva ku butegetsi. Icyateye impari cyane n'amahera ngazokoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu, hatagiyemo kandi n'ay'umushahara ahembwa ku kwezi. Aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru, wowe uherereye nga mu gihugu c'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze mbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Abarongoye igihugu ngo bakwiye kumenya ko babaye ko ku makori y'abene igihugu nabo bagatubika ubuvubi ngo mu kugabanya ico cose gishobora gutwara uburyo kandi bitari bikenewe. Ni mu gihe bamwe bavuga ko babonye impamvu wa president wo muri Afrika batipfuza kuva ku butegetsi, ngebaze n'ubukene abarundi barimwo, amatara aguma acikagurika, ibitoro bitaboneka, ariko kaza ubona abashinga amateka ba CNDD FDD ngo bongera budget y'umukuru w'igihugu. Mu ncamake bo ubwabo ngo babona ko umuryango w'umukuru w'igihugu amahera yo kurya bagenewe ku mwaka ko ari make kubw'ivyo bahitamwo kuyongera. Ubundi bije ya Evariste Ndayishimiye yadugijwe ivanwa ku miliyoni amajana 354 ija ku miliyoni amajana 720 ku mwaka. No kuvuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu urya imiliyoni 2 ku munsi kugeza umwaka uheze. Aha tubibutse ko amahera nayo ahembwa buri kwezi atarimwo. Abashinga amateka bati nukuri ibi bintu biteye isoni, ayo mahera yo kuyazanisha igitoro, kubaka amavuriro n'amashuri meza hamwe no kuzana umuyaga nk'ubudacikagurika bariko barayasesagura ku mukuru w'igihugu yivugiye ko bwiwe mu Burundi atawe murusha itunga no kubaho neza. Tubibutse ko kandi President Evariste Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko muhiriwe ibigega vyuzuye, afise amatone y'ibiharage, ibiraya ndetse n'ibindi. Abashinga amateka rero bagatangazwa n'ingene bafashe amafaranga yaragenewe umuryango gutunga umuryango w'umukuru w'igihugu akikuba inshuro zibiri zose, mu gihe abanyagihugu bari mu bibazo bitandukanye, kandi vyose bikaba vyaraturutse no kuduzwa kw'amakori n'amataxe ku bintu vyinshi bimwe tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ntuze gucikanwa rero, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wa fyonda ko kugira ngo toje cikanwa nayo dushikiriza, usangize bagenza bakana no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ivyo dushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Mbaye kaze muri ano makuru. Umushinga amateka agatorwasa ati kubera iki amafaranga akoreshwa n'umukuru w'igihugu yongeye cyane kandi avuga ko afise ibigega vyuzuye ibipfungurwa. Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uno mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025 amafaranga yo kubungabunga umuryango w'umukuru w'igihugu, itandance presidentielle yariyongeye ku rugero ruteye ubwoba, yavuye ku miliyoni amajana 354 aja ku miliyoni amajana 720. Umushinga amateka agatorwasa yabajije impamvu ayo mafaranga bayongereje ku rugero runini, kandi umukuru w'igihugu avuga ko wewe atangurana afise mu bijanye no gufungura. Kenshi akavuga ko afise ibigega vyuzuye ibipfungurwa, mu gihe kandi bizwi ko uno munsi umurundi ari mu buzima bubi cyane kandi atacizere gihari cyo kuva muri ubwo buzima bubi. Umushinga amateka agatorwasa yagaragaje kwerekana kandi amakenga kubijanye n'amatagisi yongeye cyane ku vyankenerwa. Rwasa akabona ko ayo matagisi agiye kuremereza umunyagihugu. Mu kwishura ico kibazo c'amahera atunga umuryango w'umukuru w'igihugu, Audace Niyonzima umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta yavuze ko gata vyinshi yo gisigura ko, ahubwo acavuga ko bivana n'ivyo abajejwe kuraba ivyo umuryango w'umukuru w'igihugu ukenera berekanye ko bikenewe. Ivyo biruko mu gihe ubuzima buguma buzimba mu gihugu c'u Burundi, ivyankenerwa bikaduza
ibiciro ku rugero rudasanzwe mu masoko. Umukuru w'igihugu nawe akavuga ko abarundi badakenye kandi badashonje. Ivyo bigatangaza abantu rero impamvu umukuru w'igihugu aca yongereza amafaranga akoresha kandi atemera ko ubuzima buzimvye mu gihugu. Ni mu gihe Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem avuga ko Parsem ifise impungenge ko bije yatowe itaje gukemura ibibazo abarundi barimwe ahubwo. Inyuma yaho inama nshingamateka yemereje integuro y'itegeko rigena amafaranga leta uzokoresha umwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025, ishiramwe Parsem ribona ko abarundi atarukiza bo kwitega kuri ayo mafaranga yemejwe ngo azokoreshwe. Imiraridi 4,383 niyo yemejwe ko leta izokoresha muri uwo mwaka w'ubutunzi. Impungenge za Parsem Burundi nkuko Faustin Ndikumana yirongo yabivuze ati mu miraridi 569 zitezwe kuzokuyongera izishika 520 zose zikoreshwa mu kubaho kwa buri munsi aho gushirwa mu bisata birwiza umwimbu. Igihengeri ca miliyaridi 1,766 leta yizeye ko azova mu bafasha Burundi hamwe n'ingurana atabuhinga bukwiye bwashizweho bwo kuzoyinjiza. Ngo nta na hamwe haboneka n'urufaranga ruzokwinjira ruvuye mu butare mu gihe arico gisata coremuye abaremerewe n'amakori hamwe n'amatagisi. Ku bwa Faustin Ndikumana ngo bikimeze uko biragoye ko ibibazo vy'igitoro, amafaranga mvamakungu, umuyaga nkuba, amazi n'ibindi abarundi babivamwo. Faustin Ndikumana akavuga ko Parsem ibona ko nyawe na leta yoshira imbere ivyo kongereza ibisata bigwiza ubutunzi vya leta canke gushiraho umwuka mwiza mu banyamitahe bigenga baba abo mu gihugu canke abava hanze. Nayo ngo kuguma haduzwa amatagisi n'amakori nta muti bizokwigera bitora. Tubibutse ko iyo nteguro y'itegeko igena amahera leta izokoresha umwaka w'ibihumbi 2025 umwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025 yatowe ku igenekerezo ya 13 ruheshi n'abashingamateka 100 ku bashingamateka 118, no kuvuga ibice 84 kw'ijana. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Audace Niyonzima agahumuriza abarundi ko ngo leta igiye gukemura ikibazo c'isukare kuko hariho amataxe yemeye guheba ayandi aragabanywa kugira yorohereze abashoboye kuja kuyizana hanze y'igihugu. Ibi akaba yabishikirije imbere mu nama nshingamateka. Igihe inama nshingamateka yari ikoranye kugira yiga uburyo leta izokoresha umwaka wa 2024 ushira 2025, muri ivyo bikorwa abashingamateka barashikirije ibibazo n'amakenga bafise ku bibazo bisanzwe bihanze igihugu, harimwo ikibazo c'isukare n'igitoro kimaze igihe kitari gito mu gihugu. Ku kibazo yabajwe kijanye n'ikena ry'igitoro, umushikiranganje yamenyesheje ko ico kibazo c'igitoro cyavuye hanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro y'ivyo mbere vyatumye ihinguriro Braludi ridashobora guhingura ibinyobwa bikwiye, ariko ko leta iri kirageza gukemura ico kibazo. Nimwe kibazo kijanye n'ikena ry'isukare, umushikiranganje Audace Niyonzima yamenyesheje abashingamateka ko leta yafashe ingingo yo gukura amataxe ayandi aragabanywa cyane kugira ngo leta yorohereze abashoboye kuja kuzana isukare hanze y'igihugu, gutyo bizoheze bikemure imirongo yahora yibonekeza mu gutondera isukare hamwe n'ihinguriro Braludi kuko naryo nyene rikenera isukare nyinshi. Nkuko twabagajeje ko leta itegekanya gukoresha emiraridi 4,397 mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025, mu gihe umwaka uheze w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024 leta yakoresheje amafaranga angana n'imiliyaridi 3,780. Leta ikavuga ko ubutunzi buzokwiyongera ngo ku bice vya 5 kw'ijana muri uyu mwaka tugiye kujamwo, bivuye ku ngingo nziza zafashwe mu kunagura ubutunzi hamwe n'imigenderanire n'abasanzwe bafasha Burundi mu migambi y'iterambere nk'uko vyasiguwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima. Gusa n'ubundi ikibazo kiguma kigaruka ni ca kibazo kimwe gusa, bati none kuki mu mafaranga leta yagaragaje ko izokwinjiza atayagaragaye ko azova mu gisata kiraba ivy'ubutare mu gihugu c'u Burundi, kandi abategetsi bose bama bavuga ko ubutare buri mu bintu vyinjiriza amafaranga menshi igihugu c'u Burundi.
Ni mugihe kandi aya masezerano arabana n'ivyo gucukura ubutarenga mu gihugu c'u Burundi bivugwa ko yifatiwe mu minwe na bimwe mu bihangange bikomeye cyane biri ku butegetsi. Ivyo navyo ngakaba ari vyo bishaka ko ikintu cose kivuye muri ico gisata kibanza guherera bitangura mu mifuko yabo, abandi nabo bakaza kubibona mu nyuma. Nako kandi mu yandi makuru, CNC urwego rujejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora canke urwego bamwe bati ese rwoba ari urwego rujejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora canke n'urwego rw'igikenye. Amaradiyo anakorera mu Burundi yarankiwe kugira urunani rw'amaradiyo ku itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, kugabisha ikinyamakuru Iwacu cyangwa kubuza radio Bonesha FM gushikiriza ikiganiro cayo. CNC inama y'igihugu ijejwe gukurikirana uko iminyamakuru bikora yarabaye igikoresho ngo cy'ubutegetsi cyo gutera ubwoba mu kibanza c'igikorwa cyo gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora. Abamenyesha makuru nabo barafise amakenga ko hashobora kuba ibikorwa bibi gusumba mu gihe himirije amatora. Ico ayo maradiyo ane yari yateguye gukorera ko yari integuro nshasha y'itegeko rihindura itegeko ryo kumenyesha amakuru ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ayo maradiyo ane ni Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM, Radio Rema FM ndetse na Radio Shima FM. Zose zarankiye gukora ayo makuru. CNC yasiguye ko hataragera kugira ikivuzwe ku itegeko ritaraterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru yabaye buca ayo makuru y'urunani rw'amaradiyo aba kuwa gatanu igerekerezo ya 5 Ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024. Ayo maradiyo yari yiteguriye gukora ayo makuru akaba ari izindwi irenga ategurwa. CNC yatanze siguro rudende ko atamakuru akwiye yaboneka kuri iryo tegeko nubwo inama nshinga amateka amaze kwemeza iryo tegeko. Abamenyesha amakuru ico gihe baratangaye cyane. Uti ntivyumvikana ukuntu CNC itubuza gukora ku makuru adukora ku mutima. Mbere nta gishasha kirimo kuko hari bamwe n'abandi bamaze kugira ico barivuze ko, niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha makuru ababaye. Uti bagenzi bacu bibaza ko ari uburyo bwo kuburabuza ibinyamakuru imbere y'amatora yimirije y'abashinga amateka n'abakenguza amateka zoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Uti si ikimenyetso ciza na gatoyi. Urwego rwategerezwa kudushigikira mu vyo dukora vyose niho rwabaye urwa mbere ahubwo mu kutubuza gukora twigenga. Niko undi mumenyesha makuru abandanya n'agashavu. Ati akibaza ko hamwe ibintu vyobandanya muri iyo nzira abamenyesha makuru batoronka intege zo gukora mu bwisanzure no mu bwigenge umwuga wabo. Ngo si rya mbere kandi CNC yanka amakuru agomvye gutorerwa mu rurani atamvo itomo itanzwe kiretse ko bitabereye. Niko vyongerwa ko n'abarongoye amashira hamwe y'abamenyesha makuru. Bamwe mu bamenyesha makuru baraterwa ubwoba n'imbonera kure mu biyago canke bakaronka ubutumwa bw'abantu batazwi bibutsa ko mumenyesha makuru ari uri muzima. Niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha makuru amaze guterwa ubwoba inshuro zirenga 2. Nimugihe kandi urwego rwa leta ngo rwarabuje Radio Bonesha FM kuvugisha ikiganiro cavuga ku gucererwa ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nimugihe babiri mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi arimo Gatorwa yahoze arongoye umugambwe Seneri mu nyuma gakomborwa n'igice c'indongozi zo mugambwe mu ntango za ntwarane bifashijwemwo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubwiwe ngo na Gabriel Rufyiri arongoye Orukome ico gihe barabatumire. Uti CNC yadusiguriye ko ico kiganiro kitosubizwamwo mu gihe itegeko ritaratorwa. Ni kumwe mu barongoye ico kinyamakuru yamenyesheje. Ico kiganiro kivuzwa buri munsi kwa gatandatu n'uw'Imana kigasubizwamwo ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu mu Kirundi no mu Gifaransa. Gukubangamira muri bimwe mu bikorwa bakora vyatanguye mu bamenyesha makuru batabona neza kazoza k'umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Ni nyuma y'intureka zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zavuye ku kindi kiringo cyamirijwe c'umwisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo banatumye abamenyesha makuru barenga 100 bahunga. Ibinyamakuru vyo mu Burundi ngo bikaba bigifise ingorane zo gukora mu bwigenge mu gihugu
muri kahise cyari akarorero mu bijanye n'ubwigenge bw'ibimenyesha makuru. Ngayo rero amakuru twari twabateguriye muri kano kanya, mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nayo dushikiriza. Musangize kandi n'amakuru bagenzanyu yo baherereye nga mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero. Abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari ku mugabane wa Buraya, Afrika ndetse n'ahandi hose, nandi yose turiko tubategurira ntimuze kuja kure. Yo bayarabana n'agateka kazi na muntu, igisata ca politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa mu kibano. Ni mukanya ntimuze gucikanwa n'Umuhoza TV, Imana ibahezagire.